nagira ndabwire yuko Uburundi n'agahugu gatoyi cyane kabamwo abantu benshi cyane, nta hantu na hamwe ku bwanjye ngo hakwiye gusigara hatarimwe. Nico gituma rero ndabahamagarira gutera ibiti bibana n'ibiterwa. Hariho abantu nabonye baziganye ishinge ntuze, aho mbwiye cyane cyane abo mu mugambi navuze nzoza kubabaza bambwira iryo banga ishinge ritubiki rijya shinge ryose dukureho, ujya mu karatusi no kutunywera amazi gusa. Tera ibiti bibana n'ibiterwa hanyuma rijya shinge muri hindura ivyatsi biribwa. Naragerageje ngo ndabe igiti c'ikereveriyo, usanga igiti gikomeye cyane, ni igiti kivamwo imbaho kiracanwa. Ico giti ugiteye mu murima kivamwo amase y'ibiterwa. Hariho abagira ubwoba ngo kubera ngo ari hunda ngo ibiterwa ntivyokunda, hageze kutera uca ugikokora, amashami yaco agacavamwo ibirembezo, amababi akavamwo amase, ibiterwa vyeze ya kereveri ibandanya yo yikurira, aho bukerejo ukayikuramwo imbaho ukubaka inzu. Ico giterwa nasanze ari igiterwa gikomeye cyane, ngiye kugigirira isekeza abarundi bose bakimenye, kuko umengo uno munsi tugifata mineneko, kirakingira isi. Hariho abantu iyo tuyo tavuga umukaratusi babona ko harimwo amahera, aho mbwiye cyane cyane abo mu mugambi bambwiye ngo umukaratusi nico giterwa mbumbarugo bafise. Emwe burya ishetani zikora kwishi, nimwiyumvire uciye uwo mukaratusi uzosubira kuwucaheza imyaka ingahe? Genda rero ufate ukure mukaratusi ucurima ibiraya, ukuremwo ibiraya ucurima isoya, ukuremwo isoya urimo ibijumbu, ukuremwo ibijumbu urimo ibigori. Urabe za nkaratusi wosubiye kuzica umaze kugwiza amahera incuro 4 kurusha uko wari kugumiza za nkaratusi. Ufise inkaratusi umwe wese nagende akora iyo bizinesi, nanje nkore bizinesi yo kurima ibiraya, turawuzorusha amahera wundi. Ibinebwe nivyo bitera inkaratusi. Umuntu wese yizeye umukaratusi ndazi ko ari kinebwe. Nimwirabe mutinya kurima amatongo y'Uburundi mugacamo yapfisha ubusa. Imana yari yaduhaye ngo